Yesu n'umwami. Igice cya 68 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Ukwizera Imana rero bisa n'ubusazi kubatizera. Imagine Imana imubwiye ngo va mu gihugu cawe mu ntara yiwanyu mu nzu yaso uhaguruka ugenda. Byari bigoye, ariko arafata ingingo idasanzwe kubwo kwizera ava mu gihugu cyaho bitazoshobokera ngo ahezagirigwe aja mu gihugu cy'ibizoshoboka kugira ngo ahezagirwe. Ngira ngo ubwire agace kagira kabiri kavuga ati hari igihe uva mu gihugu cy'ibidashoboka ukinjira mu gihugu k'ibishoboka, mugabo cya gihugu cy'ibidashoboka niki kuvemwo. Hari abantu bava Bujumbura akaja kubiburaya, mugabo Burundi ntimuvemwo. Yumvise agaswage aratelefona ati nimuze mwibagira kuzana agaswage n'indagara. Yagaze iburaya bamuhaye ubwene gihugu, mugabo ka Burundi nikaramuvamo. Wamanu tuvuye hari iwanyu nihe? Uzi Bujumbura. Ibujumbura muri saro bashiraho itapi. Wana wakaruguru nikarahe. Muri saro washizeho ikirago utushiraho intebe. Ibujumbura mukujya barira ku meza, wora afise amahera kugura imeza, mugabo washizeho ikirago hasi ukacurambya karondera icyakunze n'icyansi niki. Ibyo byose ndibaza navyo ndabona mugabo ndabyumva ukacu somera baguha umugari ukagomba kuwusomeza. Apara kuzana icyakunze cya nukuvuga ko hari abantu bava mu bidashoboka, mu gihugu cy'ibidashoboka bakinjira mu gihugu cy'ibishoboka, ariko cya gihugu cy'ibidashoboka nikibavemo. Ukaba hano mu byiyumviro ukumva ko amaze kugera handi hano, ukagera muri Hope Church ugasanga turi mu nyigisho zigezaho tuvuga duti ni wizera urabona ubwiza bw'Imana, ugashika abandi bariko barahezagirirwa, mugabo ukavuga ngo vraiment hari ibintu bidakunda. Nk'iryinyo ryanje ryavuyemwo ko rirashobora kugaruka. Iyo vyimwe ati nka jewe maze imyaka 40 ndashobora kuronka umugabo. Eske vyukuri umugabo wanje arashobora guheba kunkubita? Eske vyukuri umugore wanje yoheba gupita pita? Eske vyukuri umugabo wanje yoheba gupita pita? Vyukuri arashobora kugeraho nza ndaje inkoko buri munsi mu gatondo mbere kuja ku kazi. Ngeze ku nkoko mu gatondo muciye mutwenga. Nivyo bintu bidashoboka. Nivyo bintu bidashoboka. Nagira mvuge nti umuntu kwezi guhera atari inkoko ninde, ndazi ko mutomanika hejuru. Ko umuntu wese agomba kwihagarara ko barundi turabazi. Ariko ngira ndakuvugishwe ko kuva uno munsi nta kwezi kuzohera utari inkoko. No kutavyumva. Na kwezi kuzohera utari inkoko kandi ndicabona ngaho. No. Ifa ko twinjira mu vyacu mu bihe bishoboka. Kandi buri kwezi ugiye kuronka impuzu nshasha. Kandi ndicabona. Haleluya. Kandi ubuzima ugiye kuguruka mu izina rya Yesu. Nuravyumva? Kandi ama promotion kubuzi yagiye kuboneka. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.